je novuga yuko imihango yiwanje umva yari indwi ariko ubu naho byari birenzeko mu mezi abiri naringiyeyo kangahe kane umva kane mu kwezi kumwe. Ndashimiye inshuti ya bose kweri niko ndafata imiti neza ubu ndumva nakize. Mbega ku nshuti ya bose uhamenye ryari? Jewe novuga ko ari mu mpera zo ku kwezi guheze niho numva ikiganiro hama ndumva mama avuza yuko ngo yava amaraso ateye ubwoba ku buryo n'ibitenge yaza kubita muri toilette. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose. Turabibutsa yuko ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gisanzwe kikiri muri kwa kwezi kwa promotion igabanurwa ry'ibiciro noneho y'imiti aho ucituye ushobora kuriha 50% ku mahera noneho yarategekanijwe ku miti igitandukanye. Ariko kandi nkakwibutsa ko ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ubu gisanzwe gifise igisata ca massage aho atari massage isanzwe na cyane aho bazanye imashine zitandukanye nkuko muri ko murazibona zisanzwe zikora massage ndetse zikanavura ingwara nyinshi zitandukanye kandi ndetse mu mwanya muto. Yaje mu mihango kabiri mu kwezi ndetse akanava cyane akameneka umutwe agacika umugongo ndetse nta n'igikorwa na kimwe yashobora gukora bivanye n'ubwo bugwayi yarafise. Kurikirana ikiganiro twakoranye n'uwo muvyeyi noneho atubwira ubu uko amerewe kuva atangwe gufata imiti y'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose aho iyi ngwara noneho yarayimaranye igihe kitari gito. Muvyeyi babita bande hama mwari musanzwe mugwaye iki? Ku mazina twitwa Joseline. Twari dufise ikibazo yuko ibihe byacu byarahindutse. Twari dusanzwe tumara yindwi yose ariko ubu naho twaje tubona tugiye mu kwezi kabiri mu bisanzwe kane nyene mu mezi abiri. Bica birantangaza cyane cyamvuga ati nukura no gufa nopfa kandi kwa rukuri niko ndiyumva numva ko ngenda nzahukanye n'amaraso yaka. Mbega kuva wituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mbega kuva utangura gufata imiti y'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, niki ushima canke nakahe karusho uri kurabona? Ndashimiye inshuti ya bose kweri niko ndafata imiti neza ubu ndumva nakize. Numva no hamagara nabandi nyene bo kumva ikibazo naho cyo bari ivyo boza bakitura kino kigo kweri baravura. Mbega ku nshuti ya bose uhamenye ryari? Jewe novuga ko ari mu mpera zo ku kwezi guheze niho numva ikiganiro hama ndumva mama avuza yuko ngo yava amaraso ateye ubwoba ku buryo n'ibitenge yaza kubita muri toilette. Zanumva nanje rero arampaye intege ca ndaharondeza je naje n'amaguru hamashitse Gitega muri ville cafata mu taxi vero tije urahashikana nyene. Mwaje muva he rero? Twege tuba muri Nyabihanga ahantu cy'Umusama. Kandi Musama uzi ni Gitega nimaze ko atari hagufi? Yese hagufi n'urugendo rw'amasaha 3 n'igice. Mbega iyo ngwara yari yabafashe ryari mwari muyimaranye igihe kingana gute? Yari nkangendanwa kuri twebwe. Gusa mugabo byari bisaze cyane mwaya mezi abiri. Byasaze gute? Uko kuntu kabaye kabiri kikurikiranya mu kwezi. Urumva ko umuja mu mihango? Nico gihe ntivyakubangamira mu kazi ka misi yose canke ku mufasha wawe musanzwe mubakanye? Keshi yabayibereye mu Bujumbura mugabo yaje navuga ati ntibisanzwe yari nk'indwi yose nyene yihangana. Urumva we igihe cyose wa muri mu mihango? Je novuga yuko imihango yiwanje umva yari indwi ariko ubu naho byari birenzeko mu mezi abiri naringiyeyo kangahe kane umva kane mu kwezi kumwe. Oya kabiri. Urumva no kuvuga ko wamara nk'indwi nka zibiri mu kwezi uri mu mihango? Yego cyane. None Joseline we kugira ngo aha mu nshuti ya bose uhamenye ninde hakurangiye? Navyumvise ku makuru kweri. Mbega ni hakugoye kumenya? Oya urumva naje n'amaguru kora muri ville nsanzwe ndahazi naciye mfata ikinga baca baranshikana rero kuri iki kigo
nkamvuka ingozi. Abenshi baribaza ko mu nshuti ya bose ari mu bapfumu. Mbega we wahashitse wasanze hameze gute? Wasanze hameze gute? Jewe nukuri je nta byinshi novuga mbonye umenga mbonye ari sawa cyane baravura. Bavuze ko bazanye ivyuma mu kigo cy'ubuvuzi kandi inshuti ya bose. Mbewe bo baguhaye imiti canke bakuvuje ivyo vyuma bazanye? Barampaye imiti bongera baramvuza n'ivyo vyuma kwere. Yego. Mbega umaze iminsi ingana gute uri kurafata iyo miti yo ku nshuti ya bose? Kuva ku wa gatatu. Ubu none ubona hamaze guhinduka iki? Iyo mihango yarahetse. Vyaciye bihagarara ubwo nyene? Bo maze kumwe imiti vyaciye bihagarara. Ure urafise icizere kuri kuragenda ukira? Neza cyane. Ni iki wobwira abandi bantu bagwaye ingwara bibaza ko zitokira? Shano kuri bo kwihutira kwa muganga. Mbega nk'izindi ngwara warugwaye zari izahe? Navyo noheza ntarivyo norangiza. Ariko ubu izo ngwara zose warugwaye urabona yuko ziko ziragenda zikira? Yego cyane. Barabimfasha mu kweri ndumva biko biraza. Bavuga yuko imiti yo mu nshuti ya bose irura igoye kunywa. We ntabwo yakugoye kunywa? Kurura nyene byarabanje birangora nyene urarura. Ariko cyane yaranje nka cancisha ikindi kintu nyuma ya wa muti sinsura kuwumva mu kanwa. Mbega izo mashini bagushizemwo inzoga ntizibabatsa zimeze gute? Ya mbere nyene irahinda basi hakurya nyene kumengana imashini ikirasya. Ihindi nayo ni nk'umuco nyene uko bayiha umwanya munini membumenga urahiye ariko ntumusha. Niko navyumvise. Iyo abantu bagiye mu mihango hari habaribwa, hari abacika umugongo, hari abameneka umutwe. We haza amaraso gusa? Ibyo byose byarafatangana. Hameneka n'umutwe nkumva nyene ko byase. Nkajugumira keshi imbeho ikaza. Umugongo nawe byari bimeze gute? Naho nyene hahora hatemuka. Ubu none bimeze gute vy'umutwe vy'umugongo byayo maraso? Je numva umutwe ntamenetse. N'umugongo numva je neje naragiye gukora weje nararimye kwere. None ntiwarukora rero? Je mu iyo misi mvuze mu yamezi abiri. Goma numva mfise ubukonyere n'isuka ndayitere byananira kwere. Kuri uno munsi noneho aho uri kugenda utora mitende unabona neza ko mu minsi uzokira ukagarukana amagara nkayo wahorana. Ni iki ushimira ikigo cy'ubuvuzi kandi inshuti ya bose? Ndayishimiye cyane ko yaduhaye na bonus. Nkaba nkengurutse n'ukuri namuge abaganga mu twitwararika. Mu mutima mu wamane murakoze. Josiri reka tubashimire. Yego cyane. Murakoze. Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo, kama nukokoye, uwafashe. Yampaye isukari, ewe, kumbi biriko biraba, muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, ntavyo wamenye. Kimwe cahi Gitega, none, nukuri kuzima nkamenya namba. Erega uzoga ivyakenye, umviriza, ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho, caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo, abantu bose bacitura, mu kubagabaniriza ibiciro, urugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose. Bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe. Erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cha kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. Mbewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu. Ngo ngwicyo hoge tujane twigiye ndikiremwa nawe uri kiremwa nyene yubire nziza y'imyaka
imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mugacemwo.